Hey, what's up mumeze fresh sana, reka ndabaye ikaze kuri live ya Kaboss kuri account yanje Instagram. Muko musanzwe mumenyereye misi yose iyo ngwize live kuri Instagram yanje bafise ikintu gishasha. So my people, uyu munsi ndafise akantu kameze fresh sana nifuza gusangiza namwe. Maze imisi mbona abantu nyene bashuhiye surtout gwaruka aba jeune benshi biga mu university canke barangije secondaire, barase akantu ko kuvuga ati dushaka kuja kwiga mahanga, mbe twoca mu nzira. Kaboss for real ndaje ngaho uganda kubwire ibanga ryo kuja kwiga mu mahanga. Kuja kwiga mu mahanga si coroshe, mugabo gumana nanje kuri live ya Kaboss for real. So uyu munsi rero ngomba ndabakure hano muri studio, tugenda ahantu hari umukobwa yitwa Duslin Habimana. Duslin asanzwe aba mu Bufaransa, aho niyo asanzwe akora akazi kiwe, akaba afise association yitwa ubuntu. Yitwa gute? Duslin Habimana afise association yitwa ubuntu. So Duslin agiye kudusigurira, sivyo atubwira ati hariya mu Bufaransa bimeze ukunyu. Ushitse mu Bufaransa ikigoye ni iki, icoroshe ni iki. Ushitse mu Bufaransa urashobora kubandanya amashuri yawe uciye muri zino nzira izi nizi. Agiye kudusigurira, sivyo? Agiye kudusigurira. Je mfise akanosyo gakiya, mugabo reka tumusange Duslin, wewe afise experience ikwiye, atubwire neza na neza ukuntu kuja kwiga mu mahanga twovyifatamwo, ukuntu twoshikayo ndetse n'ibindi. Mugabo wewe watubwira ikintu kijanye no kuja kwiga mu Bufaransa. Nimba ufise indoto, nimba ufise dream, nimba ufise kuja kwiga mu Bufaransa, gumana na Kaboss for real, ndagutwareyo hama tumenye vyose. Ariko ikintu meje kora muri no mwanya sindi jenyine, hariyo n'izindi kamera, hariyo n'abandi banakora dukurikirana we mu micungara itandukanye. Tujane kwa Duslin Habimana hama wirongere umwaye nziza, umenye vyinshi ukuntu ushobora kuja kwiga mu Bufaransa. Let's go. Nkuko nabibabwiye, tuje kurondera Duslin Habimana aje gutubwira ukuntu dushobora kuja kwiga mu mahanga. Tumusanga he? Tuje kumusanga ahantu bita kuri Université Panafricaine Les Mages. So let's go. Nkuko nabibabwiye, uyu munsi navuye yomba mvuga ati ndaje kuzanira agakuru gashasha, ndaje guhumuriza wa mujuna, avuga ati je ndifuza kuja kwiga mahanga mugabo ntibikunda. Avuga ati reka nje kurondera Duslin Habimana ushobora kudusigurira byose ukuntu bimeze. Soko none muri wedi kudusigurira byose. Yego, muraza gutanga inspiration kuri wa mujuna, avuga ati naje ndifuza kugira mahanga cyane gose. Navuze ko mwitwa Duslin Habimana, mugabo sinzi ko mwotubwira Duslin ninde, mwidondoro wanyu wagutse. Umwidondoro wagutse nitwa Duslin Habimana canke Duslin Gwen. Mba mu Bufaransa ahantu bita Rennes en Bretagne. Nkaba mbayo ndubatse, mfise abana babiri. Ndi umurundikazi kandi. Yego. Uba mu Bufaransa. Nicaye ikintu catumye muba mu Bufaransa muza hano kuri no university, mugagerageza kubwira ugwaruka mwaje kubigisha iki? Niyaye ntumbero mwari mufise? Alors uno munsi twaramutse tuza kuri université turi kumwe n'umuntu muri Campus France, Madame Perrine Schucker, nous muri délégation de l'Union européenne, Monsieur Schneider Lucas, tuje kuvuga kuvyerekeye la mobilité étudiante. Ni kuvuga kuvyerekeye abanyeshure bifuza kuja kwiga mu mahanga, cyane cyane dans les pays occidentaux. Nibyo twaje kubabwira. Ibyo tuzindukanye no munsi. Murakoze cyane. Umujoni yifuza kuja kwiga mu mahanga, ni benshi bavyifuza, mugabo nibaronke iyo opportunity yo kuja kwiga mu mahanga. Kimwe mu bintu nifuza kumenya cyangwa uko adukurikirana yifuza kumenya, hasabwa iki kugira umujoni ashobora kuja kwiga mu mahanga mu Bufaransa? Mu Bufaransa. Mu Bufaransa umuntu yifuza kwiga mu Bufaransa ari umurundi abicisha kuco bita Campus France.
hariho bagira candidature en ligne hanyuma agaca choisir ama université yifuza c'est jusqu'à 7 établissements et puis la personne dépose un dossier muri Campus France et paye la personne 140 000 francs. Bagaca gira entretien pédagogique munyuma bomba Campus France ikibirungika ku ma université aronse inyishu aca iri positive par exemple bamwemereye aca asaba uburenganzira muri ambassade bwo kwinjira mu Bufaransa. Uraronse iryo bakwe, uraronse iyo chance yo kuja kwiga mu Bufaransa. Campus France kwishuye neza. Ugeze mu Bufaransa, umurundi yakigwa gute? Wa munyeshuri ashitse mu Bufaransa yakigwa gute? Urumva mu bisanzwe Campus France iragufasha. Inyishu nyamukuru itangwa na university. Rero umaze kugira gutanga gusabwa uruhusha bakakwemerera aha muri ambassade bahagura urwo ruhusha ucugiza kwiga mu Bufaransa. Ushitse uragira hariho ibintu ngombwa utegeza kuronka ushikira. Hanyuma utegeza hari ibyo utegeza gukora byerekanye nizo mpapuro ufise. Winjira ufise visa étudiant hama ugacugira démarche kugira ngo uronke titre de séjour. Hanyuma ukaja création ya compte bancaire, hanyuma ukaja kurondera mutuelle, ukaja mukarondera umuganga, ego no kwishura ngendukiya kuko bakwemereye ko buyandikisha. Kwishura agenda ukagira amadémarche kugira urihe amutangure kwiga. Nizaye nambamye aba jeune bakunda guhura nazo bashitse mu Bufaransa. Bashitse mu Bufaransa nuko ikindi gihugu climat simwe environnement simwe ukuntu imibereho y'abantu simwe ni ukuvuga ko baca bashika nk'ahantu mu mbeho amasysteme atandukanye ukuntu abantu bigisha mu Bufaransa n'ukuntu abantu bigisha ino biratandukanye. Ayo madémarche aragufata umwanya muremure hanyuma akarorero gasanzwe nuko hariya byose saba rendez-vous. Numva ntushobora kubyuka no munsi mu gatondo ngo uvuge ngo jewe nkeneye ngo kuja gukaya compte bancaire oya ngo ucubona umuntu agufasha kenshi ubanza gusaba rendez-vous waragenda ukavuga ati je nkeneye kwicrea nta kibazo reka tuguhe rendez-vous kuwa gatanu saa 2. Rero ucerewe kuri iyo rendez-vous barashobora ngo wacerewe ushobora kwakira. Rero ivyo batakwakiriye nivuga ko wa mwanya wari kuja mu ishure bavuze ati jewe nzoja kubirondera hagati y'amako habiri ucuka atakura. Iyo ni example nkunze gutanga ino ma rendez-vous hano hose mu mbeho. Rero nk'ubu arakantu kanza nk'abantu bavuga ngo sinja kwishura kubera ngo ari kwagwa imvura cyangwa sinja akazi ngo ari kwagwa imvura. Hariya imvura itagwa haba neje urabyuka ukaja kwishura yahandiho ntaco gukora kandi noko ni ibintu bitandukanye n'ukuntu abantu bigisha hariya biratandukanye. Rero bica ngo ikintu bita ngo français académique. Le français académique biratandukanye n'igifaransa cya misi yose bonjour bonsoir au revoir biratandukanye. Donc bisaba ko umuntu ino ava ino azi base asoma ibitabo et puis akaba n'umuntu ari déterminé kandi ari curieux gushaka kumenya ikintu cyose iki kigwa gute bimeze gute akaba ari umuntu ari concentré ku objectif yiwe. Reka tugaruke ku kijyanye na association yanyu yatanguye gute? Sinzi uko mutubwira muri make yatanguye gute, n'uwahe mugambi mufise, n'iyahe vision mufise kuri association yanyu? Alors collectif twayitanguye cyane cyane mu gihe cya confinement ya mbere muri 2020 kubera abayitujya benshi ntibasohoka baguma bari wabo abarafise utuzi burahera
batangwa kugira ibibazo byo kubaho turavuga tuti reka tubafashe comme ico gihe tutashobora guhura nko duhura ngo tugire amanama twatanguye kuri Instagram tugira ama live mu nyuma biratera imbere confinement zirahera hanyuma turashobora guhura n'aba étudiants baratubwira bati ico twifuza nuko abantu bodufasha kuri ibi n'ibi rero iyo nama twagize yabaye fondateur kuba activité yacu no twashe twiyumva tuti kubera batubwiye ko bafite ibibazo aha n'aha reka natwe dushireho ama activité en fait ama activité twe dukora turagira parrainage des étudiants entre un ancien de Burundais de Rennes un nouveau étudiant de Rennes soit sur la vie quotidienne soit sur les études. Donc l'étudiant choisit dans quel domaine il veut être accompagné. Ça c'est le projet parrainage. On organise des ateliers sur différentes thématiques. Cette année ce sera sur 5 thèmes. Alors, il y a les démarches administratives qu'on a déjà. Voilà, c'était l'atelier du mois de novembre. En décembre, on a organisé un atelier sur la santé mentale. Encore à la déprime. C'est pas facile. C'est pas facile. Je ne vais pas dire qu'on ne va pas le groupe. Donc, on va faire des statistiques. Peut-être qu'ils passent aussi par les mêmes phases. Y habituer. Alors, il y aura aussi un atelier sur la gestion financière au mois de février. Après, il y aura un atelier sur l'écriture de CV. Et puis, un atelier sur la diététique. Et on veut aussi faire un atelier sur tout ce qui est sexualité. Kaboss, mu kurangiza kino kiyago cacu mwatubwiye byinshi ndibaza yuko uwumva yumvise inzira ashobora gucamo kugira ashobora kuja kwiga mu mahanga mugabo turifuza kumenya mu kurangiza kino kiyago cacu nizahe impanuro wotekera wa mu jeune afise indoto canke yifuza kuja kwiga mu mahanga. Icambere na mbere nuko aronka amanota meza kuko par exemple nka Campus France baraba umwaka umwe baraba les 3 dernières années ushaka kujya mu France baraba les 3 dernières années hanyuma akamenya neza domaine ashaka kwigamo neza domaine ashaka kwigamo uvuga uti jewe nkeneye par exemple kuba journaliste ugacumenya nka par exemple nka ville bigamwe harimo ama université meza ni journalisme ugapostula ugatanga kuvuga ati najye aya ma université kuko chaque université ifite ama spécificité hariho uwigisha par exemple nka journalisme ijanye na comment dire kugira ube ukore muri televiziyo hari abandi pour la donc ya presse hari abandi bashobora kukwigisha journalisme hari undi rédacteur web ibintu en ligne donc umuntu akamenya neza icyo ashaka kwiga akamenya n'ubwo Bufaransa ugaribo hanyuma agasoma ibitabo agatangwa no kuraba ku masite ya Campus France par exemple ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore kwiga mu Bufaransa la candidature et puis icyo basaba nuko umuntu aba ari être motivé et avoir connaissance du milieu professionnel ushaka kwigamo. Ndabashimire cyane nukuri kimana naryohewe gose kandi ndizera neza yuko nanje canke abandi bana ko yadukurikirana isuye sata yuko bikiye muri kino kiyago twagize je nawe bikiye kuri umwanya mwiza twagize je nawe izobacira inzira kugira nabashoboye kuza kwiyandikisha muri Campus France baje kwiga mu mahanga. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ego. Inzira nziza yo kuja mu mahanga mwayumvise bitarenze kugorana ata stress nyinshi uca muri Campus France ukaburonse access yo kwishikira mu mahanga. Jewe Kaboss for real uko navyiyemeje naco muzomburana nzokora ko shoboye kose hasi hejuru ndondere inzira nziza aho umujura ashobora kwiteza imbere biciye mu ndoto asanzwe afise. Dusline Habimana yatubwiye byinshi yatwigishije byinshi je ndashobora kubigerageza na urahawe ikaze kugira ushobora kubigerageza peut-être chance ashobora kugwa ko wewe ceka ko Kaboss for real nawe bizi vlog yacu iragiye ndibaza ko waryohewe. Twahereye kuri live kuri Instagram mu nyuma turi déplacer gato turaza kuri Université Panafricaine kugira ibintu bandanya bigenda fresh sana. Rero ugenda gusezere sinzi ko muzo kuno dusezerana cyo tugira guca hanye cyo ndagusunika hariya hejuru